Yesu ni muzima, Yesu ari kungo ndabizi pe, ndavyizeye nahububu bwongora cane ndaneze kuko Yesu nyitayeho. Turongeye kubaha mwiriwe, turabaramukije shengero ry'Imana. Reka ndamutse ab'inyuma numve bobo ko banyishura. Turabifurije amahoro y'Imana. Nico gituma nabo batavuga kuko n'ab'inyuma ntibavuga. Turabifurije amahoro y'Imana. Nsabe bariya mu barushe, turabaramukije amahoro y'Imana. Imana ishimwe, mweho turabaramukije amahoro y'Imana. Murakoze cyane, nk'uko mwavyumvise dukorera ishengero ry'Ikayogoro. Hari bamwe twabonanye vuba kandi twaranezerewe. Igikurikira turabifurije umwaka mwiza, uzubabera umwaka w'amahoro. Hanyuma turabakeje kandi no kuri kino gikorane. Ijambo ry'Imana duhejeje kumva ni ijambo ry'Imana ritubwira ishengero ry'Imana. Bavuze ishengero ry'Igitega, ishengero ry'Ikayogoro, ico ishengero rivuga uko Bibiliya ivyifuza atari uko tuvyifuza. Hanyuma rero nanje nashaka kubatumira atari mu Kayogoro, ariko nifuza kubatumira muri Pasaka igira gatatu. Izobera hehe? Izobera he? Muragiye. Izobera mu bwami bwo mwijuru. Kuri iyi si hamaze kuba Pasaka zibiri, nizo zimaze kubaho. Ndabatumiye muri Pasaka igira gatatu, kandi sije ndabatumiye, n'umwami Yesu abatumira muri iyo Pasaka igira gatatu. Mu Kirundi tuvuga ngo Pasaka, mu Congereza ni Passover. Nukuvaho waruri ukagenda ukajabuka. Mu Giheburayo ni Pasaha, nukuvuga kuvaho waruri ukajabuka. Turifuza, ndabifurije Banyagitega kuva hano kw'isi mukazoja hehe? Nukurijwe n'iryo gusa. Bantu muri hariya kuzova kw'isi mukazoja hehe? Mwijuru. Abifuza kuja mwijuru mugira kutura. Nonaho mwese mwavuze, bantu muri imbere yanje, ndabifurije kuva kw'isi mukazoja mwijuru. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Ndabifurije kuzova kw'isi mukagira Passover, mukazoja mwijuru. Niyo ntumbero yanje, niyo ntumbero yawe. Abavyifuza mugira uku: haleluya, 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 amen, haleluya, haleluya, haleluya. Mufate Bibiliya turabe Kuvayo 12, niyo Pasaka ya mbere. Kuvayo igice c'12
ni urupapuro rwa 73 kuvayo 12, urupapuro rwa 73. Ndasoma hajya umutwe w'amajambo, twari kuhasoma hose ariko ntibishoboka. Umutwe w'amajambo ahavuga ngo Uhoraho abarira Mose ivyo gutanguza iki Pasika. Ariko bagenzi ndabasabe muvuge cyane, Uhoraho abarira Mose ivyo gutanguza. Reka nsoma umurongo w'11 ariko urashobora kuyasoma yose. Uku abariko muzozirya, muze muzirye mukenyeye, mwambaye inkweto, mufashe inkoni mu minwe, muze muzirye vuba na vuba. Iyo niyo Pasaka yanje jewe Uhoraho. Hepfo basobanura ngo Pasika risobanurwa ngo kurengana. Ndabasabe musome Luka igice c'19. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice c'19 umurongo wa 41. Ibi navyo vyabaye hagiye kuba Pasaka igira kabiri. Yesu arira i Yerusalemu, ashitse hafi abona igisagara kirira, ati uyu munsi iyo umenya ivy'amahoro, ariko none bishijwe amaso yawe. Igice c'21 umurongo wa 20. Igice c'21 umurongo wa 20. Ariko nimwabona i Yerusalemu hakikijwe n'ibitero, muze mumenye yuko ubuyobe bwaho bugira bushike. Ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire mu misozi miremire, kandi abazoba bati muri Yerusalemu baze bahasoke, kandi abazoba bari mu misozi ntibaze baje i Yerusalemu. Ndangirize ku gice ca 24 umurongo wa 32 gushika ku 35. 22 umurongo wa 32. Baravugana bati, mbega imitima yacu ko yari kwiragurugumba aho yari ko aravugana natwe mu nzira duhishurira ivyanditswe. Ako kanya barikora basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye bo n'abari kumwe nabo, kandi bavuga bati, nukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonywe na Simoni. Nabo babadondera vya bindi vyo mu nzira, kandi yuko bamumenyeshejwe nuko yamanyaguye umutsima. Murakoze cyane. N'aya majambo y'Imana tugira tuvugane ko muri aka kanya. Ngira ntangurire kuri Pasika ya mbere ariyo bita Pasika y'Abisirayeli. Nuno munsi Abisirayeli baracayikora nuno kuri Isirayeli. Iyi Pasika ni nk'umunsi mukuru wo kwikukira. Bikukiye bavuye mu gihugu cya Egiputa, wari umunsi wo gucungurwa. Ico bakenera n'igiki? Bakenera umwagazi, bagakenera n'amaraso. Amaraso basiga ku ishimajyango, umwagazi nk'uko twamaze kubibona bazirya bakenyeye. Shengero ry'Imana ry'Igitega, ndabifurije kwa mukenyeye, niko Bibiri itubwiye, kuko turiteze Pasaka igira kangahe? Igira gatatu. Bazirya bakeneye gushika uno munsi. Iyo minsi mikuru ya Pasaka irabaho. Ibayeho rero umunsi mukuru wa Pasaka i Yerusalemu aba ari umunsi mukuru uhambaye. Abayuda bose iyo bari mu bihugu vyose baraza i Yerusalemu. Shengero ry'Imana habashajije, kuko atamahoteli ashobora gukwira abantu bose. Baba bashinze amahema, atari aya mahema yacu y'amagogwa, ariko n'amahema yateguriwe ico gikorwa. I Yerusalemu murazi ko Dawidi yaririmbye ngo nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu. Abagiye Yerusalemu barabonye ko Yerusalemu yaduze no ku misozi,
ariko Yerusalemu yo mu gihe cya kera uhagaze ku misozi wayibona mu kiyaya. Yerusalemu yabikayangana. Hanyuma rero cyari ikintu cy'ikimenyetso cy'amahoro. Ntega amatwi ishengero ry'Imana, ikimenyetso cy'amahoro. Ikintu cyose gihungabanya amahoro nikiva kuri wa mubi. Indirimbo turirimba ngo Satani niwe yamazana iki? Satani wa mubi yama ngwa turasi imyambi. Inyuma ko mutaririmba, murakoze cyane. Cyari ikimenyetso Yerusalemu haba amahoro hose. Ikintu cyose kizana imbagarara nikiva ku Mana, kiba kivuye kuri wa mugwanizi. Urusengero rw'i Yerusalemu muri nyagihe rwari rusizi zahabu. Ku mugoroba rero Yesu aho yamanuka, aho yuririye inyana y'indogoba, barahatweretse. Uhahagaze ucubona Yerusalemu neza. Izuba ryariko rirarenga rikarasira ku rusengero rw'i Yerusalemu. I Yerusalemu hakaca hakaka hose. Hanyuma rero Yesu yinjira, mu Gifaransa bavuga ngo entrée triomphale. Yesu yinjira i Yerusalemu, bamubona hariya ku musozi ariko aramanuka. Yerusalemu yose kirashwa baduka. Aho Yesu yaraje gutanguza Pasaka. Igira kangahe ishengero ry'Imana? Oya mpindukira inyuma, igira kangahe? Igira kabiri. Pasaka ya mbere yatanguriye muri Egiputa, yaraje gutanguza Pasaka igira kabiri. Yerusalemu yose irashwa baduka. Hanyuma ariko aramanuka, bamwe bahitanye impuzu barasasa mu mabarabara, abandi bahitana ibisandasanda, ngo baririmba ngo Hosiyana, nihashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Bose Yerusalemu yose yatonze ku murongo uji Yerusalemu, bari kwibarabara. Yesu nawe yicaye ku ndogoba. Muce muvyibaza umuntu nk'uyo. Yesu yicaye ku ndogoba, ibarabara ryose ryuzuye abantu, abigishwa bamwe barurusate, abandi barurusate. Wari umunsi w'umunezero canke w'umubabaro shengero ry'Imana? Ko mutanyishura, nsubire mpindukira. Umunsi w'umunezero canke w'umubabaro? W'umunezero. Indirimbo bariko bararirimba. Hanyuma rero ngo baja babona Yesu ararize. Baja babona Yesu ararize. Kubigishwa cyabaye ikibazo. Ba Petro, ba Yohana bavuga bati ko vyari vyiza. Yesu arijijwe niki? Ngo acarana koma n'induru. Uno munsi nagira mbwire munyagitega, uraraba ko ikintu uri kurakora uwibaza kuri kukorera Imana kidatuma Yesu yokoma induru akarira, kidatuma Yesu vyomuriza. Uko niko Sawuli yakoze. Yari afise umwete mwinshi ngo ariko agwanira Imana, ariko Yesu yamubwiye ngo reka gutera imigere ku mihunda. Baja babona ararize, aca arasemerera. Nibaza abantu bari bahari bose ko vyari bibazo. Yerusalemu arayibona neza hasi, aca avuga ati ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, iyo umenye ivyiki? Ivy'amahoro. Shengero ry'Igitega, wifuza amahoro, urondera amahoro, uyakwirikirane. Ewe Yerusalemu, iyo umenye ivy'amahoro. Kubigishwa ba Yesu vyari bihindutse ivyo baziga, kuko bamwe baja bishizemwo bati agira agarukana ubwami. Petro murazi, Luka yari umudokiteri, we nibaza ko n'ubushikiranganji bwiwe
yaja yabutoye ko azobikiruka umushikiranganji w'iki w'amagara y'abantu. Petero nawe yarazi kuvuga cyane, yaja yatoye ubushikiranganji bwiwe ko azoba umushikiranganji w'intwaro yo hagati. Matayo yari yize ibintu vya finance, nawe yaja yatoye ubushikiranganji bwiwe ko azoba ministre wa finance. Baja babona birahindutse, Yesu ararize. Ngo baca bamubaza biherereye bati, none ibyo bizoshika ryari? Aca baha ibimenyetso. Ikimenyetso ca mbere shengero ry'Imana, nimwabona Yerusalemu hakikujwe n'ibitero, murazoca musohoka. Abazoba bari ku misozi baragumayo, abazoba bari Yerusalemu muraveyo. Ivyo vyashitse mu myaka ya 70 y'iyi myaka. General yitwa Galisi, Sestus Galisi, niwe yaje gutera Yerusalemu. Amara iminsi akikuje Yerusalemu. Abisirayeli bari mu gatengo, ariko inyuma y'iminsi mikeyi baja bamubona aragiye. Kuba tumviye Yesu yari victoire. Bagize bati baradutinye, barahunze. Kubumviye Yesu wabaye umwanya wo gusohoka Yerusalemu. Barayisohoka, niho mu nyuma hagaruka Tito, batubwira ko ari we yaturiye n'urusengero rwa Yerusalemu. Araruturira, ariko abumvise ibimenyetso Yesu yabahaye baja basohotse bavuye i Yerusalemu. Ndagiye kuri Pasaka igira gatatu. Pasaka igira gatatu, Yesu amaze gushika i Yerusalemu, uravyibuka hari hakenewe umwagazi w'intama. Atari wa mwagazi w'intama Abisirayeli bahora barondera, hari hakenewe umwagazi w'intama. Uyo mwagazi w'intama yarakenewe yarinde? Iryo zina ko murivuga buhoro buhoro. Uyo mwagazi w'intama yarakenewe yarinde? Yari Yesu. Rivuge cyane bariya bo hirya. Uyo mwagazi w'intama yarakenewe yarinde? Yesu Kristo umunyanazareti. Ngo bari mu nzu yo hejuru, ayakira umutsima, arababwira ati nimwakire, uyu ni umubiri wanje. Pasaka igira kabiri ariyo turimwo uno munsi. Si Pasaka igira gatatu, ni Pasaka turimwo uno munsi. Igira itangure, aya nayo n'amaraso yanje. Hanyuma ku munsi wa gatanu isaha 3 Yesu yari ku musaraba. Isaha 9 Yesu yaravuze ijambo rihambaye ngo byose bigize gute? Birarangiye. Abanezerewe nuko Yesu yarangije ivyabo. Haleluya. Imana ishimwe. Byose biragize gute? Vuge cyane shengero ry'Imana. Byose biragize gute? Birarangiye. Abigishwa biwe bose baranyegera, abandi barahunga baje Emausi. Nuko kiretse abantu babiri, Yosefu na Nikodemu. Abo bantu babiri nibo batanyegeye, ariko abandi bose baranyegera. Hanyuma rero shengero ry'Imana, kuwa gatandatu, ndege ugutwi, mvuze ngo ku munsi wa kangahe? Wa gatandatu. Ishengero ryari ryiyugaranye, ariko kubisi wari umunsi mukuru. Yerusalemu yose bagenda baravuga ngo wa muhumvyi yagize gute? Yapfuye. Wa muhumvyi yagize gute? Kubera iki? Ejo ariho tuzogira isangira ryera, tutarigira ku isabato, tutarigira kuri uno munsi. Uno munsi kwishengero witwa umunsi w'ubwoba. Ishengero bose bariyugaranye. Amabarabara Yerusalemu kubagwanya Yesu ubu n'umunsi mukuru kuwa Mungu. Haleluya. Ku munsi wiki w'Imana biragira gute? Birahinduka. Abigishwa bose bagiye Yerusalemu bavuga ngo Yesu
yagize gute? Iryo jwi ni rito. Inyuma yanje Yesu yagize gute? Yazutse. Yesu ni muzima, Yesu ari kungo, ndabizi pe, ndavyizeye, nahububu bwongora cane, ndaneze kuko Yesu nyitayeho. Nsubiremwo. Kuwa gatandatu abanyegeye n'abaki? Abanyegeye n'abaki? Nimwankwirikiye. Kuwa gatandatu abanyegeye n'abaki? N'abigishwa bande ba Yesu, abari mwibarabara bafise amashami y'ibigazi ko banesheje. Ni bande? N'isi. Bavuga bati turanesheje. Kuwa Mungu vyari vyahindutse. Abasirikare baravuga bati yazutse. Abigishwa ba Yesu bati yagize gute? Yazutse. Isi bwira abasirikare bati tubaha amafaranga. Ibi ndabisoma muri iyi Bibiliya yanje. Nimusubire kuvuga ko yazutse. Nimuvuge ko mwasinziriye, bakaza bakamubiba, bagatwara umuvyimba. Yesu yazutse. Abanezerewe nuko Yesu yazutse. Gorora amaboko. Yesu yaragize gute shengero ry'Imana? Yarazutse ku bwanje. Hinge subire mbaza binyuma. Yesu yaragize gute? Yarazutse. Kuwa Mungu rero nico gituma isangiza riba, kugira ngo twibuke ko Yesu yagize gute? Yazutse. Uyo munsi wa Mungu wabaye umunsi wa kursi. Wa kursi. Uwa mbere niki? Ni babagore. Abagore muri hano Yesu abahezagire. Nonaho ntimubamuvuze cyane kwe. Ndibuka dushitsi Kaisari y'Umuyuda yariko aratwereka, yatubwiye ngo mwabanyamahanga mushitse hano nari kubabona mwiteragira hejuru, tuti kubera iki? Naha namwe mwemerewe kwakira ubushobozi bw'iki? Bwa Mpwemu Yera. Naha mwemerewe. None mvuze nti mwabafasoni Yesu abahezagire. Ni mwebwe mwatanguye kumenya ko Yesu? Mwabafasoni muri nyuma yanje Yesu abahezagire. Ni mwebwe mwatanguye kumenya ko Yesu yagize gute? Yazutse. Mwiruka iyo vya bigabo vyiyugaraniye kuvuga biti Yesu yagize gute? Yazutse. Petero ati ayo n'amajambo y'abaki? Ko mutanyishuye. N'amajambo y'abaki? Y'abagore. Baja babona abagabo babiri bavuye Emausi, nabo babonye Yesu, bashitse bavuga bati Yesu yazutse, tumumenyeshejwe nuko yamanyaguye iki? Umutsima. Mwibaza ko avuye Emausi baje bagira biruka. Babagore baje kubwira abigishwa biruka. Petero na Yohana nabo baca barasoka biruka. Ngo arazi kwiruka cyane yari Petero. Petero atanga Yohana kumva, ariko ntiyatweruka kwinjira, kuko Abisirayeli ntibimbimva uko twebwe twimba tugenda uku, bobo bagenda uku, bakubika kwikibuye. Hanyuma ngo bashitse rero Petero agira uku, Yohana ashitse ngo wacarinjira. Baca bavuga bati Yesu yazutse. Musubiremo mwese. Yesu yazutse. Risubiremo. Yesu yazutse. Bashitse rero barinjira. Hanyuma binjiye basanga koko Yesu yagize gute? Ndagiye rero kuri Pasaka igira gatatu. Ariko imbere yaho njaho nibutse ikintu kimwe, uku kuzuka kwa Yesu. Ni mu Burusiya, sinzi ko ubu ariko bimeze.
mu Burusiya carazira kuvuga ijambo ry'Imana. Carazira bagufasha uvuga ijambo ry'Imana, rwari urupfu canke gupfungwa. Hanyuma ngo aho mu Burusiya rero, iyo umukozi w'Imana akeneye kuvuga ubutumwa, yaba afise umuntu iruhande amuguma igikoti nk'uko akavuga ubutumwa, baja bazi polisi ihiga abakristo. Wa mukozi w'Imana akavuga ubutumwa, hariho uguma igikoti uku. Hanyuma yumvise arekuye, imbere yiwe uwabitubwira yatubwira ati imbere yiwe haba hari isaha. Yumvise arekuye ca hindura akavuga ati none izi saha mumpa ngahe, kugira ngo wa mupolisi amenye ko wa muntu ariko agira gute, agurisha isaha. Yumvise basubiye gufata ikoti ati mbega naringeze he, akamenya ko wa mupolisi agize gute, agiye. Umunsi urizina ngo umukapiteni umwe abwiga ubutumwa n'umuntu mu mbisho, ariko acamubwira ati bisigaye uraja kwa pasiteri naka, inimero ziwe ngizi azogufasha. Ntiyabwira wa mupastori azabona kapiteni n'amapetaraje ashitse imbere yiwe, acamubwira ati nje kwihana, nje umbwira ivya Yesu bandangiye wewe. Wa mupastori ati ndapfuye, uyu ntaje kwihana, ashaka kugira gute? Ko mutanyishura mwabana, ashaka kugira gute? Kumfata. Umutima utangura gutera, mvuga ivya Yesu aramfata, ndabihore nzoba nihakanye Yesu. Nkuko twamaze kuvyumva, Mpwemu Yera acayururuka muri waca atangura kuvuga. Kujya bigisha twebwe tubita abanyagici, atangura kuvuga uburyo Yesu yavutse, uburyo yakuze, ibitangaza yakoze n'ibindi byose. Acashika kuri rijambo ati Yesu yarapfuye abambwe ku musaraba. Agishitse ngaho azabona wa mupaganire yarahagurutse, atanguye gukoma induru. Narinzi ko Yesu n'amosozi menshi, ko Yesu ari washobora kunkiza, none yarapfuye. Ngo na wa mupastori acatangura kurira, kuko yagize ati kuva mbaho sinari bwababazwe n'urupfu rwa Yesu nk'uyu mupagani. Wa mupagani arakoma induru, mu nyuma wa mupastori acamubwira ati humura, ndakubwire ijambo rya nyuma. Yesu ntakiri mumva, yaragize gute shengero ry'Imana? Yarazutse. Haleluya. Ngo wa mupagani niyo havuye indirimbo kenshi baririmba, naje mpora ndayiririmba, n'indirimbo ivuga ngo bo bayiririmba mu rurimi rwabo, reka ndayiririmbe mu Giswahili no mu Kirundi. Baririmba ngo yuhayi 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 Yesu yuhayi. Muce mwibaza muri ya sare pasiteri agatera, wa mupagani akitabiriza. Uyo mupagani yitabiriza ngo iki? Pasiteri yavuga ati yuha, wa mupagani Yesu yuhayi Yesu yuhayi Yesu yuhayi Yesu yuhayi Yesu yuhayi Yesu yuhayi. Bose bati yuhayi Yesu yuhayi. Nimumvana hamutayiririmbye. Nuko wa mupasiteri niwe yatanguye guhaguruka, yuha. Wa mupagani Yesu yuhayi. Ndaririmba rero, muranyitabiriza. Yuhayi 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 yuhayi. Twese yuhayi
Yesu yuha. Mwabakozi b'Imana turirimbe, muhaguruke. Oya nimwicare, muhaguruke. N'ubu ntibarahaguruka kabisa, n'ubu ntibarahaguruka. Yuhayi, ntawomfashe ingoma. Pastor ngufashe irya ngoma. Yuha, aho turajyana twese. Mwabashengero muhora baririmbe, mwebwe mwihorere munyumvirize. Yuhayi, Yesu yuhayi. Baririmbye neza canke nabi? Nabi. Mwavyumvise? Nabi. Be muricara ndagaruka. Abagusa yuhayi, baririmbye nabi canke neza? Neza. Mweho yuhayi, ababaye abambere nabahe? Abanyuma nabahe? Oya nditwoba abanyuma. Haguruka namwe, haguruka. Yuhaye, Yesu yuhaye. Ubu tubaye abambere, mwavyumvise? Uyo yuhayi ninde? Ko mutamuvuga. Uyo yuhayi ninde? Arahejeje Pasaka igira kangahe? Kabiri. Iya mbere ni iy'Abisirayeli, iya kabiri ni iyiturimwo nejo tuzogira y'ishengero, twamamaza ko Yesu yapfuye ariko ni muzima. Haleluya. Ni muzima, ni muze. Yesu ni muzima, ni muzima, ni muzima, muzima, ni muzima, ni muzima. Yesu ni muzima. Shengero na Yesu ni muzima. Abavyemera nkanje bavuge bati amina. Yesu ni muzima, ariko aradutegurira Pasaka igira kangahe? Gatatu. Yaraduhaye ibimenyetso shengero ry'Imana. Abigisha b'ibinyoma nimwabona bagwiriye, uno munsi biragwiriye. Abigisha b'ibinyoma mu maradiyo, muri ayo matelefone, nimwabona bagwiriye, muze mumenye ko Pasika igira gatatu iri hafi. Ngiki kimenyetso yaduhaye. Imbuha n'intambara nimwavyumva hirya no hino, uno munsi radio uvyumvirije n'ayandi makuru bafise, nahabereye intambara, nahabereye amasanganya, nahabereye iki, muze mumenye ko Pasaka igira gatatu igwiriye. Abigishwa b'ibinyoma yavuze ni kugaruka kwa Israeli. Israeli kwizotangura kurondera imbibe zayo. Muze mumenye kukugaruka kwa Yesu kuri hafi. Satani ariko arategura, nyumviriza shengero, Satani ariko arategura la nouvelle Babylone, ariko Imana ishimwe Yesu ariko arategura Yerusalemu nsha. Uzobayo, abazobayogorora amaboko muri Yerusalemu musha.
ndabatumiriye kuzoba muri. Aho rero niho twese ivyashuriye Yohana rivuga ngo bantu banje nimuveyo nimusangire ibyago nawe. Turiteze rero Pasika itazegerangira izobera mu bwami bwo mwijuru. Abasabe turirimba ijya ndirimbo y'amajana 353. Hariho bamwe bazi Pastor yantaye mwijuriyo baboni vyizaba biki uzo muhaguruke nja ndangiza. Hari inzira z'ahabu zikaya ngana cane hose hazobishimwe ni wewe uzobayo jenzoba bazorohuka umusaraba nakabuza wegeboci wewe uzoba jenzobayo bazobona umwami wugi mubaruki bame banezeranywe na none uzobayo jenzobayo abazokomangako urugi bugaranywe ntuzobe mwo mugenzi bazo barigwa uzoba uri muri Pasaka wewe uzobayo jenzobayo bumva nibavu ugira uzobaru haleluya uzobayo jenzo. Dushize amaboko hejuru bamwe bazama barire uzobeye mugenzi kumwe bari kumwe n'ababohowe n'amaraso uzobayo jenzo bari ku misozi yera de ku misozi yera Pastor w'Imaramvya numuki mubabaro wose uzobayo jenzoba. Bagenzi banje nyumviriza, turiteze abapfuye n'abazoba kiriyo, turiteze kuzokwatira ikirere tugiye kuri Pasaka igira gatatu. We wumva uti hari combuza, ndaguhaye umwanya. Abandi gorora amaboko wisengera uti Imana uzombe kubayo. Gorora sabe Pastor asenga Imana. Turakengurutse cane Mana data wa twese wo mwijuru, uriko uratwibutsa ibikorwa by'urukundo rwawe wakunze umwana w'umuntu, wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege Kristo Yesu, araza nk'umwagazi w'intama w'Imana nzima, ngo abe Pasika yacu natwe. Turakengurutse igikorwa cakozwe ku musaraba i Gologota. Turashimye Yesu umwami wacu kandi umucunguzi wacu. Turashimye ineza y'Imana,
ku bantu waremye. Murabo natwe tukaba turimwo, tukaba twaragiriwe iribakwe ryo kukumenya Mana, ryo kumenya imbabazi n'ubuntu vyawe vyamenyekanye mw'isi bikamenyekanira i Gologota. Haleluya! Rya jambo ryiza rigatangazwa. Ngo birarangiye, birarangiye ibikorwa byo gucungura umwana w'umuntu. Turakengurutse Mana, turakengurutse Yesu, bugingo bwawe watanze ku bwacu. Uyu munsi turi hano turanezerewe, turiko turavuga ishimwe ryawe Mwami. Ko wapfuye ukazuka, kazuka n'intsinzi ikomeye. Ku musaraba Mwami hakava ikimazi gihumanura isi yose. Ya maraso yawe yo mu rubavu rwawe Mwami, ya maraso n'amazi vyava mu rubavu rwawe, isi yose igahumanurwa n'ayo maraso. Uwizeye wese akezwa n'ayo maraso, akaronka ubugingo budashira, agahinduka icaremwe gisha. Nico gituma tunezerewe uyu munsi Mana, nico gituma turiko turashima, nico gituma turiko turahimbaza, kuko turiko turibuka ico gikorwa ciza wakoze. Uhabwa icubahiro Kristo, warakoze, nushimwe. Mitima yacu iraguhimbaje muri uyu mwanya, mitima yacu iragutaziriye, kanwa kacu karatuye ishimwe ryawe Mwami. Kuri iyi Pasika nziza watugiriye, tukaba turi hano tunezerewe, twitwa bacunguwe, bagiriwe imbabazi n'umuntu bw'Imana, bahariwe ivyaha kubw'ikimazi cabonetse, mwagazi w'intama w'Imana nzima watanzwe, ari wewe Kristo Yesu. Nuhabwe icubahiro. None ishengero ryawe Mana ngiri ryavuye mu maraso yawe Mwami, subira uryeze uritunganye, subire Mana urigirira ubuntu Mwami Mana nkuru yo mwijuru. Rigirira imbabazi, ryuzuze mpwemu wawe nk'uko wabisezeranye Mwami, urinezereze muri mpwemu yera. Uhabwe icubahiro Kristo, ni mw'izina ryawe ryera. Amena. Nsaba abakozi b'Imana begere hano kugira ngo dusengere aba bantu bafukamye. Umuntu wese nukuri ukabona ko hari ikintu ukeneye kubwira umukozi w'Imana, muhagare, nareke guhagarara ukimubwira uti iki kintu kiranyizingirako, cyombuza kuzitaba urubanza Yesu yanteguriye. Abisirayeli bafise Pasaka yabo, ishengero turafise Pasaka yacu, nejo tuzoyigira. Yesu yavuze ngo muzohore mugira mutyo kugeza aho nzogarukira. Niyagaruka tuzoja muri wa munsi mukuru, Pasaka tatu y'umugambi wo mwijuru. Turabahaye kaze, ngwino mufukama imbere y'Imana, hanyuma dusaba abakozi b'Imana babasengera Imana. Ko tubona kwa benshi bakiriko baraza, reka nongere ndabasabe turirimbe ya ndirimbo, kandi bamwe bazama banezerewe, bamwe bazama baririmba, bari kumwe n'ababohowe n'amaraso. Uzo bayo jenzo bayo, bari ku misozi yerade, ranywe n'umukiza, bakizu mubabaro. Mwegerane, mwegera imbere, bagenzi banyu barabuza aho binjirira. Yo jenzobayo, hariho bamwe bazinjira mwijuriyo, mwijuriyo, bikiwe uzo. Bakozi b'Imana nimuhagarare kabisa, mwegera abantu bose.
hari inzira ziza zikayangana cane hose. Uzobayo jenzobayo. Mwami Imana Data wa twese, turagushimiye Mana, turagushimiye kuri uyu munsi mukuru dukoreye ukomeye ngaho i Gitega. Turagushimiye ku ishengero ryawe rikoranye, turagushimiye ko abakozi bawe bakoranye bariko barasemerera bavuga ibya bwa bugingo. Haleluya, haleluya. Turagushimiye ko ishengero ryawe rikoranye, turagushimiye ko ishengero ryawe rizima, turagushimiye ko urukundo wakunze abari mu isi ariko rwatumye utanga Yesu umwana wawe w'ikinege ukunda, aza gucungura abantu kugira ngo bagire ubugingo kandi babugire busagutse. Haleluya, haleluya. Turagushimiye ingene yitanze ku musaraba, turagushimiye igikorwa gikomeye yakoze, turagushimiye kuri iyi Pasika nziza, turagushimiye ko tuzosubira gusangira nawe mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Abantu bawe Mwami barumvise ijwi ryawe, ngaba barapfukamye, ngaba baragomba kwitunganya, ngaba baragomba kwitegura kugira ngo bazogusangiye nk'uko babisezeranye. Haleluya, bazobane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana nizibaheko, ubwiza bwawe nibubareko, wongere ubabone nk'abana bawe, wandike mu gitabo c'ubugingo bariko baritegurira kuza iwawe. Nubuhagire, nubeze, nubavugutire inkamba zibavemwo, nubahe umugisha. Kandi Imana yo mu ijuru, raba ukwizera k'uyu muntu, aragomba ko uyu muntu wiwe aba mu gitigiritse bazoja mu ijuru. Turatuye ugukizwa kuri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Bahara uyu muntu, bahara uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Wumvize ubushobozi bukwiye bakwambaza bose, turatumye ubushobozi bwawe bufata mpiri uyu muntu ahinduke icaremwe gisha, aba intama y'Imana, asangira n'abandi urugendo ruja mu ijuru. Turagushimiye ibyo ukoze, turakwizigiye ko ivyo uzoshishikara gukora. Dusenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Imana ibahezagire. Hanyuma ikizodufasha kugira turangize runo rugendo amahoro ni mwemu w'Imana nk'uko twamaze kuvyumva. Atari mwemu w'Imana nta n'umunsi twomara tukiri muri runo rugendo. Abifuza ko bazorongorwa na mwemu yera bahaguruke. Umukozi w'Imana sawa umwungere wa kabiri Kayogora ashike hano asenga Imana. Mwemu yera hagarara huri ugira uti Imana nanje uzume mwemu yera za ndongore mbe mwishengero ryawe mfise ikimazi. Senga Imana. Mana turagushimiye, uragahezagirwa, uragahezagirwa ko utadusize nk'imfuvyi, uragahezagirwa, uragahezagirwa. Niwe wahumetse iri jambo, wavuze ngo mu minsi y'ejo nzosuka mwemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa bazovugishwa nanje, abatama n'abatakazi bazota inzozi. Uragahezagirwa. Iryo sezerano ni ryacu Mwami, iryo sezerano ni iry'abana wacu. Turagoroye ibiganza abakozi b'Imana kw'ishengero ryawe Mana. Umuntu wese kugira ngo arindire iyo Pasika igira gatatu, aho inzambi izovugira. Abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazobanza kuzuka, natwe bazoba bakiriho
tuzohindurwa dusanganira umwami wacu mu kirere. Mpwemu yera niwe azoduterura, mpwemu yera niwe azotujana. Urakoze Mana, abantu bawe mwami Mana, umuntu wese agira inkomezi zo mu mutima, inkomezi za mpwemu yera zimubashije gusenga, kurwana intambara nziza yo kwizera. Imwe Paulo yavuga ngo nagwanye intambara nziza, ndarangije urugendo, ibisigaye ndabikiwe igitsibo. Urakoze Mutagatifu, nuhabwe icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.